iyo ukoze iciza mu gihe cyacu bitanga amahoro. Iyo ukoze ikintu ciza mu gihe cyacu wumva unezerewe. Rero twige gukora iciza mu gihe cyacu, twige gusenga Mana ndongora, kandi vy'ukuri tuze turasenga turongogwe na mpwemu yera, dukorera ivyiza babibereye kandi mu gihe cyavyo. Igihe cyose ukoze iciza ugasigara udafise amahoro, uzumenye ngo wagikoze mu mwanya utariwo kandi wagikoreye uwutabereye. Haleluya. Tuze turasenga Imana, ivyiza birakwiye ko tubikora, ariko tuze turasenga tubikore mu mwanya wavyo kugira ngo biduha amahoro. Muri uko gukora ivyiza nagira ndagusaba ikintu, nuze wigere wigereranya n'abandi, ngo wigereranye n'abandi ati mama wanje jewe sinokora ivyiza ngo shikane na kanaka, jewe sinoshobora ibi na biriya. Oya, wewe ku rugezo rwawe. Ejo bundi narababwiye hariho umuntu uruta. Burya umuntu wese arafise uwaruta. Ndakwereke, reka tureke kuba tuja en terme y'ubutunzi, tuje na en terme yaha. Umuntu arashobora kuba atize menshi akaba afise ingabire yo guhanura. None nufise aburuta batazi guhanura, urashobora kuba ufise uwuruta mu buryo bwo gukerebuka, ukabura umuntu akerebutse azi gukora udukogwa dutandukanye. Urashobora kuba ufise uwuruta mu buryo bwo kumenya kuvuga, ukabura umuntu azi kuvuga ashobora gufasha mugenzi we biciye mu majambo meza ya Bibiliya canke amajambo yo gutera intege. Umuntu wese arafise uwaruta. Utarusha iki urashobora kumurusha ikindi. Haleluya. Nizangabire zitandukanye ziri muri twebwe uzikoresheje neza birafasha bene data. Nico gituma aho wicaye ingabire Imana yagushizemwo yimenye, mbega njewe ndazi guhanura, ubikoresha uhanura abandi. Mbega jewe ko Imana yangize imvuzi, nuri imvuzi kugira uvuge isaku, uri imvuzi kugira uvuge Yesu Kristo, uvuge ibijanye n'ubwami bw'Imana. Uri imvuzi kugira utera intege abantu, ubabwira amajambo y'ubugingo. Haleluya. Hariho uwuruta, hariho icyo wofasha mwene so, hariho icyo wofasha n'uyu munsi uvuga ngo nta mahera ufise, hariho icyo wofasha kirahari. Yesu ashimwe. Haleluya. Niwigereranye n'abandi gusa ngo urya mama arashobora gufasha agatanga ibihumbi 10, urya arashobora gufasha agaterera ibihumbi 100. Oya, reka kuraba abandi, irabe wewe, urabe ivyo ushoboye nyene, wirabe, ureke kwama wigereranya n'abandi. Icyo ushoboye gukora uko kingana kose, warongowe na mpwemu yera, uzogira amahoro, ugira ituze mu mutima, wumva uguwe neza kubera washoboye gukora iciza. Haleluya.